leta ya Kongo ihejeje kuvuga amajambo akomeye cyane yo kugaragaza ko bahejeje kwitegura kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'uburyo bwo gukoreshwa bwamaze kuba bwegeranwa. Ibi biri mu makuru twabateguriye kuri no mugoroba. Sivyo gusa, Wazalendo bakomeje gukora ibikomeye novuga yuko kuri uno munsi mu general mu Wazalendo Makanaki bari bamaze iminsi bariko barakwirageza ko yoba yarayitavye Imana. Kuri uno munsi yongeye araboneka, ndetse Wazalendo ibeshuza ko atamu Wazalendo bigeze babura muri no minsi, ahubwo ari zino nyeshamba zikomeza kwatikira. Sivyo gusa, turaza kurabira hamwe ivy'akanama ka Loni kashize ahabona raporo shasha yemeza ko yaronse amakuru yabwiwe muri bamwe mu barongoye umuhari wa AFC M23 ko u Rwanda ruheruka kurungika izindi ngabo za nkeragutabara muri RDC. Ibi byose turaje tubabwire naho izo ngabo z'igihugu cy'u Rwanda zarungitse. Sivyo gusa, twaza kubayagira ku nkuru ijanye n'ingene abanyamurenge bariko barishyuza amafaranga agera ku miliyoni 20 z'amadolari bayifushuza leta y'u Rwanda ku ndege yahiriye mu Minembwe. Sivyo gusa, dufise byinshi tugomba kuyagira mwa kino kiganiro, ariko imbere y'uko twinjira mu makuru yacu nyezina, reka manze ndabaramutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose, by'umwihariko abumva no rurimi rw'ikirundi, abari mu Burundi, mu Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, abari muri leta z'Abarabu, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari muri Europe. Mwiriwe cange mwaramutse biterwa n'amasaha uriko uradukurikira. Nkuko natamwe ndabivuga, leta ya Kongo ihejeje kuvuga amajambo akomeye cyane yo kugaragaza ko bahejeje kwitegura kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'uburyo bwo gukoresha bwamaze kuba bwegeranywa, ko ivyo u Rwanda rukeneye ko rugiye kubibona. Kubera iki leta ya Tshisekedi ivuze ayo majambo kandi yabonetse ko byari byarananiranye kubikora byo gutera u Rwanda? Ibi ni ibintu umuntu wese akwiye kwibaza ati, mbega kuva aho igihugu cy'u Rwanda imyaka n'imyaniko iheze bariko barasotora igihugu cya Kongo, ndetse bakaba bamaze no kwica abene igihugu bagera ku bihumbi 200 by'abakongomani. Mugabo leta ya Kinshasa ntiyiyumvire gutera u Rwanda kuko ariyo biriko birava. Mbega iki cyumviro coba kije kiva? Donc aya namakuru tuzokubiza kubatohoreza namakuru mubona yuko azogira suite, kandi suite ndende, kubera ko nyamba uno munsi leta ya Kinshasa yiyumviriye gutera igihugu cy'u Rwanda, nuko babona yuko ibintu byageze iwandabaga. Ibintu tugomba kubiteba ko, ariko mwomenya yuko nuko bihejiye gutangaza mu kanya gaheze yuko leta ya Kinshasa yiteguriye kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda cyo gikomeza kwigarurira ubuce bugiye butandukanye ngaha mu buseruko bw'igihugu cha Kongo. Sinje kubitebako, ariko reka twiganirire kubijanye n'ivy'akanama ka Loni. Ivy'akanama ka Loni kashize ahabona muri raporo shansha yemeza ko yarose amakuru avana cyane mu basanzwe barongoye izo nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Kumbure urashobora gusanga ari umutrete abarimo cyangwa umu espion ari mu izinyeshamba, maze yabwiye Loni yuko u Rwanda ruheruka kurungika izindi ngabo za nkeragutabara muri leta y'intwaro rusangi ya Kongo, ko u Rwanda rwashize ikigo mu kigwa cyitwa Ijwi kiri muri Nord Kivu, ko ariho babanza gucishwa mu nyuma hakambikirwa cyangwa bakaronkera impuzu z'umuhari wa AFC M23. Ivyo rero bigiye gukomeza ugushamirana gukomeye hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo. Uko haca igihe niko hagenda hibonekeza bishasha mu runo muhari w'inyeshamba za ASM 21. None babwira yuko ko bitari bimenyerewe ko bamwe mu bategetsi bizinyeshamba za AFM 23 ko bashobora gutanga amakuru y'ibanga, nuko batariko baranezererwa n'amategeko bahabwa na Perezida w'u Rwanda. Peut-être kuko urinze ubona yuko aba bategetsi bo mu nyeshamba nabo bari mu bariko barasohora amakuru y'ibanga, bisigura yuko hari ivyo batariko barahuriza ko muno muhari
w'inyeshamba na cyane amategeko bahabwa na Perezida Paul Kagame, perezida w'igihugu cy'u Rwanda, kandi aribo bariko barapfira ku rugamba, mugabo akaza ariwe atanga amategeko. Murumva yuko ibintu bitaba vyoroshe, kumbure n'ibindi bizosohoka. Hatangwe gusohoka amakuru y'ibanga, novuga yuko atatanzwe n'abene igihugu, ahubwo atanzwe na bamwe mu bo mu nyeshamba ndetse n'abashefu. Biraboneka neza yuko hari agahaze muno muhari w'inyeshamba, hari bidasanzwe batariko barumvikana ko. Kumbure tuzokomeza tubashakire amakuru ho biri byo ahari hose, nuko ibintu biba biriko biragenda neza cyane. Rero ku nkuru twashikirije kare, tubabwira ko perezida w'igihugu cy'u Rwanda atari karagaragara mu Rwanda, biboneka cyangwa bihabwa amahigwe menshi yuko yoba yarahunze igihugu cy'u Rwanda. Abenshi twabonye muri commentaire mwagiye mu bipinga, mwagiye mutavyemera, ariko twagira tubabwire nawe ushobora kuba ufise analyse ushobora gukora mu gihe uba wumvise inkuru benizi. Rero kuvuga yuko ico bacatumye aja mu Bufaransa kitaraganya atabiteguye avuye muri Qatar, yoba yase yuko leta z'ubumwe za Amerika ziza mu Rwanda zikamutora nkaho zamusize, akaba yagiye kubarahungira muri Congo, plutôt muri France. Navyo birafise insiguro. Nawe urafise ukundi kuntu wo bisigura, kuko murabizi yuko amaze kuva muri Qatar yahise asohora itangazo ryo kugira ngo yiyamirize ino ngendo ya Amerika yo gufata uno mu President Nicolas Maduro wo muri Venezuela. Murabizi yuko Perezida w'u Rwanda ari we yatanguye gusohora itangazo, ndazi mwagiye mubikurikirana, mwebwe mbese mudukurikirana. Rero kuvuga yuko uno munsi ari byo byoba byatumye atagaragara mu gihugu cy'u Rwanda, c'est vrai arashobora kuba ariko arategura ikintu kitari ciza, ariko arategura umugambi mubisha nkuko yamabikora. Ntabwo twaje twemeza yuko yoba yarahunze 100%, ariko tumaze kubona kenshi iyo aburiwe irengero bisigura ko hari ikintu kidasanzwe, na cyane ikintu nuvuga kitari ciza aba ari karategurira abo bihanganye. Ikindi twababwira nkuko mwavyumvise yuko u Rwanda rukomeza kongera ingabo muri RDC, nuko ibintu bisa nuko vyamaze gushika iwa Ndabaga. Rero abantu mukurikirana ibijanye nino nkuru, ndibaza murabizi Perezida Donald Trump ko yatanze kugera ku igenekerezo rya mbere yuko Perezida Paul Kagame yuko yoba yakuye ingabo ziwe mu gihugu ca Congo, ahubwo murumva yuko ho kugira ngo azikureyo, ahubwo akomeza kuzongerezayo. Biteye ubwoba. Ivyo biriko biraba mu gihe Washington yari yategetse ko ingabo zose z'ico gihugu zoba zavuye mu bice vyose vya Congo imbere yuko umwaka utangura. Perezida Paul Kagame we ntasiba kuvuga ko bene izo raporo zitamutera ubwoba. Leta ya Kinshasa yo ivuga ko uburasirazuba bw'igihugu bwigaruriwe n'ingabo z'u Rwanda ziyitirira AFC M23, kandi ivyo nivyo ndazi yuko mutabihariya namwe mudukurikirana. Abategetsi b'u Burundi nabo nyene baremeza ko Uvira afashwe n'u Rwanda, kandi ko umupaka wa Gatumba uzokugururirwa rimwe n'iyindi mipaka u Burundi buhana n'igihugu cy'u Rwanda. Nkuko mwumvise nyene iteka Reveriyano Ndikuriyo yabishikirije ku igenekerezo rya kabiri kwezi kwa mbere mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru mu nzu canke mu nyubakwa z'umugambwe CNDD-FDD mu gisagara ca Bujumbura. Rero nta byinshi twagomba kubabwira, nta byinshi twagomba kubarambira, ariko twagira tubashimire cyane mwebwe mwese dukomeza kubana mwa kino kiganiro. Ariko ntitugenda tuzavuze yuko abanyamurenge bo bariko barishuza kitaraganya leta y'u Rwanda imiliyoni 200 z'amafaranga y'abanyamerika ku ndege yahiriye hariya mu Minembwe. Tuzokomeza tubatohoreze, kumbure kirashobora kubicuka kivutse hagati y'abanyamurenge ndetse na leta y'u Rwanda, kuko urumva bivanye n'ingene uno mu perezida wabo akunda amafaranga canke abashaka kinjira kuruta gasohoka. Tuzoza turamenyesha nyamba yabarishe nyamba atabarishe, ariko navyo bishobora kuba ari propaganda vyo gusamaza abantu nkuko twari tubimenyereye. Singomba kubarambira cyangwa ndababwire vyinshi, kandi abashimire cyane mwebwe mwese mukomeza kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubashikiriza.
nizereye yuko mwamaze gufyonda subscribe kugira ngo ibiganiro bibandanye bibashikira mu buryo bwihuse. Rero reka ndabike banure kumbure turongera mu bindi biganiro byacu vy'uno munsi. Bye bye.